Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe nga kuri no monesha kure yacu turagarutse mu makuru agezweho ariko aravugwa muri kino gitondo cyo kuri wa kabiri igenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatanu 2025 igisirikare c'u Burundi biciye mu mvugizi w'ubushiranganje bwo hagati iterambere rusange ndetse n'ubutekano Pierre Nkurikiye barahejeje gutangaza neza yuko igisirikare c'u Burundi cyongeye kwivugana abandi ba FRN biganjemo rero nyine abari bamaze iminsi barashaka kwihorera kuri bagenzi babo ni mu nyuma y'iko rero mu minsi iheze aribwo hamara vugwa inkuru nyinshi zigendanye n'abaroberi bashika kwijana banarenga nyine baraturiwe nga mu ishamba rya Kibira bigizwe mu ruhare nyine na operation zarakozwe n'igisirikare c'u Burundi. Amakuru atugera muri no mwanya avuga yuko abaroberi bategeze baratangazwa igitigiri kabo bongeye kugabwaho ibitero biremere cyane mu rwego kugira ngo babatsinsure ndetse banabirukane muri kira gice nyine cyo mu shamba rya Kibira. Mu gihe mu Burundi ibigendanye n'umutekano wakomeje kugenda barabikaza narijya uno munsi haraza gutangura ibikorwa rero bigendanye n'imyamamazo cane kubirabana n'amatora yimirijwe mu Burundi, amatora cane agendanye n'abashinga amateka nyenguruza amateka ndetse n'abagenama b'amakomine nkuko byoma bigaragara. Amakuru atugera muri no mwanya akaba akomeza kugenda n'ubundi agaragaza ndetse akaba anerekana ingene amatora ariko aragerageza kuba yohabwa agaciro mu Burundi. Kurundi ruhande bamwe bayerekana neza yuko n'ubundi ibikorwa bigendanye n'amatora byo badashobora kuba bo bitindaho kuko ari amatora yamaze kugaragaramo amanyanga n'utunyenge twinshi tugiye dutandukanye ibituma benshi bemeza ko aya matora adashobora kuba yogenda neza. Turagaruka ku makuru akomeje kugenda aravugwa ku mukuru w'iperereza nga muri kino gihugu c'u Burundi nyine Ildefonsi Habarurema. Hari amakuru yama ariko aramuvugaho nkuko bigaragara. Turagaruka no kuri makuru menshi cyane akomeje kugenda aravugwa muri kano gatondo. Mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza nga kuri no monesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imyirudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho ariko aravugwa haba mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi. Abatwumviriza n'abadukurikira cyane abari nga mu Burundi cyane mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi mwese turabahaye ikaze, turanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese kandi muradukurikira abari mu karere k'ibiyaga bigari nyine abari mu makungu ya kure mwese turabaramukije ndetse turanabahaye ikaze. Pierre Nkurikiye arahejeje gutangaza ko igisirikare c'u Burundi cyongeye kwivugana umubare munini nyine w'abaroberi bo muri FRN aho bashinzwa kuba ari abagambanyi bo bashaka gukorana n'umwanzi kugira babashe nyine kuba bohungabanya umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi nkuko biboneka. Amakuru atugeraho muri uno mwanya akaba agaragaza neza yuko aba baje bariyongera ku bandi barenga 100 basanzwe barakorera nyine ngaha mu ntara c'ibitoki. Abagwanyi b'Abanyarwanda barenga 100 baherutse kwicigwa nyine muri ivyo bice muri FRN bakaba barishwe n'igisirikare c'u Burundi mu shamba rya Kibira. Ariko kandi mu makuru twabashikirize icyo gihe yavugaga yuko uko byogenda kose ngo Burundi buzongera bukagaba icyo gitero. Icyo gihe hari ibikoresho bya gisirikare byarafashwe ndetse n'abandi barafatwa miri, abandi barakomeka ku buryo bukomeye cyane, abandi bace baritwa. Umwe mu bayobozi mu Cibitoke yaravuze yuko abapfuye nyine bahise barashingurwa kumvo nyine z'ubuzima bw'abanyagihugu. N'ubu ngubu rero biravugwa yuko abatari bakeya bo barishwe nyine mu bitero byabaye ku munsi w'ejo ndetse n'ejo bundi hari ahabanjirije nyine ni mu mvo zo kugira ngo babashe kwerekana yuko batifuza icyo tuba amatora mu Burundi canke kigace kirahungabanya umutekano. Pierre Nkurikiye nigeze atangaza igitigiri cy'abo basoda. Icyakora icyo nabibutsa neza nuko Mabayi hari kwigenekerezo ry'umunani Rusama 2025 abagwanyi b'Abanyarwanda barenga 100 bo muri FRN Front de Libération Nationale barishwe mu ntambara nyine zikomakomeye cyane n'igisirikare c'u Burundi mu shamba kimeza rya Kibira muri commune Mabayi ni mu ntara c'ibitoki mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Iyo ntambara yaradutse inyuma y'uko rero abo bagwanyi ba FRN bankiye kuja gufasha abasirikare b'u Burundi kugwana na M23 muri Republika ya
rusange ya Kongo yaratumye n'abasirikare nyene b'u Burundi hafi 10 barasiga ubuzima. Abanyagihugu bo muri iyo komine kandi batekewe nyene ubwoba, basaba ko ivyo bitero by'inkozi z'ikibi nyene bihagarara, hakagarukanwa amahoro n'ituze arama. Nubwo bihagaze gutyo kandi igisirikare cy'u Burundi cyaremeje ko kizokomeza kugaba ibitero kuri abo bagwanyi basanzwe babarizwa muri iryo shamba kimeza, ishamba rinini. Igisirikare cy'u Burundi cyarakoze ibitero bibiri nyine bikomakomeye cyane, icyarabaye ku munsi w'ejo n'ejo bundi haheze ni icya gatatu n'icya kane kuri abo bagwanyi b'abanyarwanda bo mu mugwi FLN baramaze imyaka myinshi cyane binyegeje mu ishamba rya Kibira. Izo ntambara kandi zikomakomeye cyane zarabaye mu mice ibiri nyine, by'umwihariko ku igenekerezo ry'umunani n'igenekerezo ry'icyenda ntwarane no mu mpera z'indwi iheze nyine ku igenekerezo rya gatatu ndetse n'irya kane Rusama 2025. Iyindi ngwani ikaba yarabaye ku munsi w'ejo nyine hari kuwa mbere igenekerezo y'12 nk'uko biboneka. Kubwo amasoko menshi mu gisirikare abagwanyi barenga 100 barishwe muri rusange. Ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi abasirikare hafi 10 barasize ubuzima. Umwe rero mu bakuru b'ingabo z'u Burundi aravuga yuko icyo gitero cyarateguwe inyuma yuko FLN yanse kujya gufasha abasirikare b'u Burundi bararongitswe muri RDC kugwanya M23. Twabazingiye mu ijoro nyine, bari bafise ibigwanisho byinshi ariko ntibari bafise uburyo bwo gutunganya ibintu, twarakoresheje kubahwikira nyine kugira tubaneshe. Niko rero bivugwa n'umukapiteni mu gisirikare cy'u Burundi yarongitse nyine ku muzungu ku mutumba wa Gafumbegeti zone Butahana ni muri komine Mabayi. Abagwanyi barafashwe baravuga yuko kandi barahunze bava mu buseruko bwa RDC inyuma yo kwanka itegeko ryo kujya kugwana ku ruhande rwa FARDC, Force Armée de la République Démocratique du Congo, zisanzwe zirafatikanya na FDLR, Forces Democratique de Liberation du Rwanda n'imirwi y'abazarendo irafashwa na leta ya Kinshasa hamwe n'abasirikare b'abarundi ibihumbi birenga 10. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye araherutse kwemeza kumbonesha kure ya France 24 ko abasirikare b'abarundi bakiri n'ubundi ku birindiro muri Sud Kivu, ariko niyatangaje igitigiri cabo. Ukwanka kwabo rero nyine kwarafashwe nk'ubuhemu n'ubundi twari twarabahaye umwanya wo guhitamwe, rero bahisemwo guhungira binjira mu Kibira. Niko rero bivugwa n'umukuru w'igisirikare atarashatse kumwidondoro wiwe umenyekana. Muri ico gikorwa kandi ca gisirikare inkoho 9 zo mu bwoko bwa Kalashnikov pistoli ndetse n'amasoro menshi cyane byarafashwe. Abaroberi bashika kuri 30 barahagaritswe baca nyine barungikwa mu gisagara ca Bujumbura, umugwi mukuru nyine w'ubutunzi nk'uko bigaragara kugira ngo babazwe. Abandi barakomeretse baratoye mu ishamba, bamwe rero baraciye bamanika amaboko kuva nyine mu ntango, abandi baragwanye gushika ku musozo. Haratowe kandi abakomeretse baratawe na bagenzi babo. Niko rero umwe mu basirikare ashinga intahe abisobanura. Abanyagihugu b'Imabayi baramaze imyaka myinshi cyane bahohoterwa n'abo bagwanyi ba FLN, barakorerwa amabi nyine bakambugwa bagafatwa ku ngufu, bagasaba ubutegetsi guhagarika uwo mutekano mukeya. Twarabonye ibiziga mu Kibira nk'uko biboneka, biradutera ubwoba, ariko icyo dushaka nuko byose bihagarara. Niko rero bivugwa n'umugore wo ku mutumba Gafumbegeti. Jeanne Izomorera, umuyobozi wa komine Mabayi, aremeza ko ibyo bikorwa n'ubundi byari bikomeye cyane, akanamenyesha kandi ko ibiziga byabo barobere nyine byaciye bihambwa ubwo nyine mu gukingira indwara zishobora kwadukira abanyagihugu. Turashima igikorwa cyakozwe n'igisirikare cacu, abanyagihugu barifuza kubaho rero nyine mu mahoro. Niko yama akomeza kugenda aravuga. Igisirikare cyemeye ko rero kigiye kubandanya ibindi bitero gushika imigwi bishika ku migwi y'inkozi z'ikibi yose ivuye muri ako karere, ndetse gushika no mwanya bakaba bama bemeza neza yuko
abemeza neza yuko uko byagenda kose ari nayo ntandaro y'ibi bitero bindi nyuma yo kumenya yuko EFLN yashakaga kongera kugaba ibitero bikomeye cyane. Ntaho rero iyo migwi yitwaje ibirwanisho izosubira kwinyegeza mu kibira, nicyo twemereye nyine abanyagihugu, niko rero ujejwe ibikorwa bya gisirikare yamara bivuga. Ibintu bigoye rero bigoye kuko ibintu biragoye kuko indongozi z'u Burundi zamazagirizwa gukorana n'aba FLN n'aba FDL. Indongozi nyinshi z'iyo migwi igwanye Kigali ziramaze kuja i Bujumbura muri iyi myaka. Intambara zamazaduka hagati y'igisirikare n'abo bagwanyi bapfa igikorwa nyine cyo kwimba ubutare bidaciye rero mu mategeko mu ishamba kimeza rya Kibira. Indongozi nyinshi z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, abajejwe intwaro nka Nikodemu Ndabonye Imana yahoze ari musinanteri w'amabayi, abakuru b'imbonerakure, umuhari w'ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD abazwi nk'imbonerakure ndetse n'abagwizatunga begereye ubutegetsi barahagaritswe muri iyi myaka iheze bagirizwa gukorana n'iyo migwi y'abaroberi. Nk'uko bigaragara mu ntango ya 2024 Uburundi bwarugaye imbibe rero buhana n'u Rwanda bwagiriza Kigali gushigikira imigwi yitwaje ibigwanisho ihiga guhungabanya igihugu, guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse no gukingira abagerageje wiri ku butegetsi muri 2015 ubwo muhisi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ishamba rya Kibira rero riracyacungerewe n'ingabo. Indongozi z'u Burundi zemera kugarukana umutekano muri iyo zone ibandanya ihungabana kugeza uno mwanya. Hari n'abemeza neza ko ibikorwa by'amatora bikomeje kugenda bigaragara birategurwa mu Burundi, nabyo ubwabyo bishobora kuba intandaro yo gutuma amahoro n'ituze bishobora kuba byotokombera. Kugeza ubu bakaba basaba ndetse banagaragaza neza yuko mu gihe umutekano wamukomeza kugenda utosekara uko byogenda kose nyine bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo intambara zibashe kuba zahagarara. Kugeza ubu kandi ku rundi ruhande abarundi bavuga yuko bakomeje guterwa impungenge n'ibikorwa cane bigendanye n'amatora yimirijwe mu Burundi, mu gihe aya matora ashobora nyine kuba akaba yaba mu bwisanzure. Icyakora abandi siko babibona kuko bemeza ko aya matora yamaze kupfa ndetse anagaragaramo utunenge twinshi nk'uko biboneka. Harimwe mu nkuru zindi zikomeje kugenda ziravugwa nga muri kino gihugu cy'u Burundi, by'umwariko cyane inkuru zigendanye n'inyuruzwa ry'abantu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko bigaragara. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano Lieutenant Colonel Petero Nkurikiye yamirira kuri rero bivugwa n'umushingamateka Jean Baptiste Sindayigaya, avuga ko yakobaguye n'iperereza bashaka kumunyuruza. Petero Nkurikiye avuga yuko imodoka zitanu zarahuriye mu ibarabara harimo rero niya Sindayigaya, bose nyine banka kubisikanya kubera bose bari bihejeje nyine agakanywa baborewe nyine baca batangura kugwana. Ibyatumye rero umushingamateka Jean Baptiste Sindayigaya akomereka ku buryo bukomeye cyane. Mu gihe rero ku munsi wa gatandatu igenekerezo ry'icumi Rusama 2025 umushingamateka Jean Baptiste Sindayigaya yatowe mu ntara ya Kirundo yatabaza avuga ko nyine ahejeje gukubagurwa n'abakozi biperereza inyuma yaho nyine byanse ko bamunyuruza mu bushikiranganje bw'umutekano, aho rero babyamirira kure. Mu itangazo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano n'iterambere rusange Lieutenant Colonel Pierre Nkurikiye yaraye abeshuje rero aho rero yatanze imvo nyamukuru rero yatumye umushingamateka Jean Baptiste Sindayigaya akomereka, ako rero ari akaboregwe nyine kabitumye. Petero Nkurikiye agira ati hari imodoka zitanu zarahuriye mu ibarabara nyine mu Kamenge, hama abari muri zo nyine harimo rero n'umushingamateka Jean Baptiste Sindayigaya banka kubisikanya, bose baca barasohoka batangura kugwana kuko rero bose bari baborewe. Ibyaciye bituma rero umushingamateka Jean Baptiste Sindayigaya akomereka. Nkurikiye aravuga yuko kandi hari n'umupolisi yakomeretse cyane mu gihe abapolisi bajejwe nyine bari baje gutabara, akaba yarakubiswe nyine umutwe arababara cyane. Ubu ngubu amatoza akaba akibandanya kugira ngo abakoze ubwo bubisha
n'ubundi bashengezwe imbere y'ubutungane. Ibishikirizwa na Petero Nkurikiye ni ikinyoma nyine cambaye ubusa, kuko rero uyu mutegetsi yaragiye arangwa n'imvugo z'ububeshi mu mabi aba yakozwe namwe rero mu bakozi b'iperereza, igipolisi ndetse n'igisirikare, eka imbere n'imbonerakure mu gihe baba rero batumwe mu bikorwa byo guhungabanya umutekano, kwica, kunyuruza ndetse no gukubagurwa bamwe rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bagasenza DFDD. Ibi kandi byarafashe indi ntera na cane muri kino gihe himirijwe amatora, aho benshi mu basanzwe bafise umubano n'abandi batahuje ivyiyumviro nyine bibagiraho ingaruka, ku buryo benshi usanga banyuruzwa, abandi bagaca barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Kugeza uno mwanya rero nyine haribazwa ibintu bishobora kuba vyokorwa kugira ngo iryo bara rihagarare muri kino gihe. Mbashimire, tugaruke mu kanya.